bakunzi b'umupira w'amaguru turi inyuma y'ikibuga aho abarorerezi benshi bariko barasohoka bagenda banezerewe baririmba bavuga ati intamba mu rugamba nkuko nyene byari bitegekanije yuko iyo umuntu warose isinzi ategerezwa kunezerwa cyane. Ubu rero turi inyuma ya tele turiko turaerekana kungene ibintu biriko biragenda neza aho nyene rwarurukino rwari rwitabiriwe n'abantu isinzi cyane. Icyatunezereye ni uko bubahiriza amategeko nkuko bari babivuze yuko umurorerezi wari wese ategerezwa kugenda yambaye agafukamunwa, bose bakaba babigendeye, akaba byari ibintu binezereze cyane kubona abarundi basigaye barajijuce cyane no kumvira cyane amategeko bahawe. Rero ibyo ni ibintu twanezerewe cyane. Ubu rero reka duke ijambo abakunzi b'umupira w'amaguru batari barosi bakwiye kwinjira indani bariko rawuraba kuri matelefone bari bafise. Reka tubaze uwa mbere tumubaze kuno yiyumva n'ukungene yakiniye intsinzi. Tunamubaze n'ukungene abakinyi yoba yanezerejwe nabo n'ukungene byo bage bavyitwaramo. Nkiza wo muhereza agashimwe nyabaki. Sha ndumva natakinoro nkano muha kubwanje ari ndamufashe ku bushobozi bw'iwanje numva no muterwa nkamusimbagiza kweri kabisa sana. Sawa murakoze. Na ego hariyo n'ubundi afise akajambo yobwira Saidoni bazonge kavuge. Saidi cyo mufasha kwano muti arateye imbere gose cyane kuko gusa ntagume imbere ya kamera. Ntagume yiteza imbere maka gushika kwera afise abafana benshi bamwemera. Nuko ngico mukuzanira ngaho nk'ikintu wewe muhanya nk'ufise amayera ngana gute woshora kumuha wewe bayufi. Kubera amafaranga sico cyambere uko no mubagira inkoko zibiri kwa nitse wogira ubuzima. Uri usanzwe utunze inkoko. Sawa. Saidoni bazonkiza barakwemera inkoko zibiri. Rero bakeneye kuziguha. Hariyo n'ubundi mufanzi. Akeneye umufanzi n'umwana muto. Mbego we kwaje wambaye agafukamunwa. Ninde yabikubwiye kugira uvyitwareremo neza nko? Jewe numvise mu kwinjira bavuze yuko hategezwa kuzana agafukamunwa nico gituma nakazanye. Yego. Hanyuma mugabo nk'ubu we niyo wari winjiye wewe? Jewe oya nivyakunze oya. Nivyakunze. Hari kitike wari wayiguze? Oya. Nk'ubu wumvise gute ko intamba mu rugamba zashoye gutsinda ibitego bitatu kuri kimwe? Kuko je nariko ndavyumviriza ku radio nico gituma navyumvise. Wanezerewe cyane. Yego nanezerewe cyane. Hariyo rero abantu nk'ubu bariko baravuga ati intamba mu rugamba woshobora kuziya gashimwe nkawe woshobora kumuha agashimwe inde nk'umukinnyi yavyitwaye muneza. Saidoni bazonkiza. Sawa murakoze. Bakunzi bo intamba mu rugamba niba abandi batadekona babandi babazana ibintu bimeze neza. Ubu rero twaze nafanda ashobora kuvuga ijambo rimwe ngo bari oya. Afandi bivuge neza kuko none n'umuntu. Sasa mura. Ego. Ushake muvugirize mubwe. Twifuza yuko uvuga akajambo kamwe ku ntamba mu rugamba. Intamba mu rugamba ijambo rimwe tisonga mbere kane 2021 ni onuri. Murashaka kuyitora. Turashaka kuyitora n'ukuri kw'Imana. Amahirwe mbona turimo turandikisha mu gihugu cy'u Burundi mbere ndetse no kwisi yose nka Jean Maroyize nibasonge mbere. Sawa. Aho uri kura urabira mbe kubera kutarishitike y'ibihumbi 5 kugira winjire. Nayirije inshize nsanga nacerewe gatoyi bacaranyira ko ninjira. Aha itike nakunye nemeye yahomvye nzoraba kubizokurikira. Intamba mu rugamba yatsinze ibitego bitatu. Nuhe mukinyi yavyitwayemo neza woshora guhagasha. Saido no muhagashimwe n'ukuri. Ha wewe usanzwe ukora akazi nyabaye. Jakazi kiwanje ni business personnel nkora. Sinovuga nakazi ko mwibarabara. Sinovuga ngo nakango ndavize ishisharo nk'abandi bafise amanimero matricule. Uno musi karahagarara cimuri akabandanya. Kabandanije n'amahirwe ubwiwanje bwa mbere na mbere. Ku gihugu naho nyene nakunguko eka n'umuryango wose w'abarundi ko tugize umuryango umwe w'abarundi. Naho nk'ico mukwereka hari nk'amacupa ngahe woshobora kumubisorora. No muhamostere izi zitanu. Sasa murakoze. Yego. Ndabona uri intamba mu rugamba bawe pe. Nubibana aha nakaguribwa ati yaha. Yego uri umudahemuka. Iyo filime gatoya. Bakunzi ba Remix TV turababwiye ko tutazigira tudekona. Urabona n'imvura ikiragwa twari dutashi turuvuye kuri match twaberetse kungene ibintu byagiye bigenda, twaberetse abafana kungene banezerewe. Turi kubana shoferi waratunguruje nawe nashaka kuvuga ati nk'akajambo kamwe ashobora kubwira abakunzi ba Remix TV nk'akajambo yoshobora kuba yanezerewe no kungene match yoshobora kungene yoba yagiye neza kuko nta murundi numwe atanezerewe no kumva yuko intamba mu rugamba yashoboye kuronka iteka ryo kwibandanya
iharanira kuzogenda gukinira muri CAN 2020 shoferi namahoro nk'akajambo wobwira intamba mu rugamba nawe wewe nk'umurundi nyene ubwitse ni nk'akahe? Ndababwira courage kabisa babandanirize hajya nyene bari bageze ntibaze batumara amaze ku match izokurikira musaba batunejereje hama nukuri ndasaba abagwiza tunga bo mu Burundi kwishigikira ekipe yacu y'intamba mu rugamba kugira ngo no mu myaka iza tuzotufise ekipe ikomeye cyane gose gusumvya ngaha. Sawa bakuzi ba Remix TV twarababwiye yuko tutazogegera tubade imvura ntitwitinya tuzokama tubazana ama exclusive ameze neza niyo mpamvu twe tutazogegera tubadekonera ni televiziyo tigeri badekonera mumbana mugira subscribe mudushigikira ko turabata dekona ciao imbere ya kamera ni Ponda Boy.